akamaramaza ibiriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye ari kwimbira akobo uwahoze ari umushiranganje wiwe General Arengiyome Bunyoni. Amakuru adushikira aravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze gutegura ishano azaha General Arengiyome Bunyoni, ariko akabona ko kuri muha nabyo bizakwega akarambaraye mu gihugu cose c'u Burundi. Ibyaraye bikorewe umukobwa wa General Arengiyome Bunyoni birerekana neza ko byanze bikunze uwo mugambi uhari kandi ko ugeze kure. Umukobwa wa General Bunyoni yaraye asabwe gukura impuzu zose imbere y'abapolisi kugira yemererwe kugemurira ise. Amakuru dufise aremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo ananize umuryango wa General Arengiyome Bunyoni maze ntibongere kumugemurira, bitume General Arengiyome Bunyoni azajya atuma imfungurwa hanze y'ibohero, bitume Perezida Evariste Ndayishimiye bimworohera kumuzanira ishano ibishobora guhita bihitana General Arengiyome Bunyoni. Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora amakosa angana gutya? Benshi baremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze guhamba ubutegetsi bwose bw'u Burundi ndetse n'igihugu cose c'u Burundi. Benshi baremeza ko umugambwe amaze kumara ingufu kandi ko amaze kusambura ku rugero rukomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu abagamyabanga batari bake basaba Perezida Evariste Ndayishimiye gukora ibishoboka byose agapfungura uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni, nawe akabona amufunguye yaba amaramaye mu gihe yamushizeho ibyaha by'agacamutwe kandi biteye ubwoba. Ibi bintu biraza kurangira gute hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni? Birazwi ko Bunyoni ari umuntu utoroshe na gatoya mu butegetsi bwa CNDD-FDD, yaba mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abagenzi ba CNDD-FDD nk'igihugu cya Tanzania kiri gukora ibishoboka byose kugira ngo gipfunguze General Arengiyome Bunyoni. Ibi bintu biraza guherera he? Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye yemeye kwisuka mu ntambara imeze gutya kandi bugiye biboneka neza ko adashobora kuyitsinda? Mu minsi iheze General Arengiyome Bunyoni bagiye bamusangana amatelefoni atari make ndetse na karite simu, ariko byose bikaboneka neza ko yabihawe n'ibihangange bikomeye cyane muri CNDD-FDD ndetse no mu butegetsi bw'u Burundi, kuko telefoni bafatanye Bunyoni basanze avugana bikomeye umunsi ku munsi n'umushiranganje wa mbere wamusubiririye General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Urumva ko ibintu bitoroshe na gatoya. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye afise ubwoba bukomeye cyane, akaba ari gutegura ikintu gihambaye cyane cyo kumuha ishano ari mu ibohero. Ibi bintu byose biraza kumuhira. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, tonda kusabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Umukobwa wa General Arengiyome Bunyoni yaraye asabwe gukura impuzu zose imbere y'abapolisi kugira yemererwe kugemurira ise wiwe. Joy Akimana benshi bita Joy Bunyoni ni umupfura ya General Arengiyome Bunyoni, yahoze ari umushiranganje wa mbere w'u Burundi. Ubu akaba apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega, mu cumba apfungiwemwo wenyine kandi gicunzwe bidasanzwe. General Bunyoni arekuriwe kwakira umukenyezi wiwe n'abana biwe gusa, ubundi baraza kumuraba bakabanza gusakwa n'abapolisi, hanyuma bakabona kumushikira bakamunamugemurira imfungurwa. Iyo bagiye muri ico cumba Bunyoni apfungiwemwo bano baryango biwe babaherekezwa n'abapolisi babiri, bakicara imbere yabo kugira bakurikire ibiyagwa byose kandi bacunge ibyo Bunyoni ashobora guhabwa. Ibyo umuryango wari warabimenyereye nta kibazo byari bibateye, ariko ibyaraye bikozwe na akamaramaza. Ejo haheze habaye akamaramaza gakomeye cyane. Benshi baravuga ati Perezida Evariste Ndayishimiye nta nubwo akiri umuntu, nta nubwo akiyumvira ko nawe ibiri gushikira Bunyoni nawe byamushikira, kuko Ndayishimiye n'ubu ngubu ntiyigeze akomera gusumba uko Bunyoni yakomeye mu gihugu c'u Burundi. Kandi benshi bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atazigera nakomera kurenza uko Bunyoni yarakomeye. Akaba mpamvu bavuga ko ibyo ari gukorera General Arengiyome Bunyoni byanze bikunze nawe byamushikira umwanya uwo ari wo wese. Benshi bakavuga ko byanze bikunze aya makosa yakoze azamugiraho ingaruka zikomeye cyane. Ejo haheze ku igenekerezo rya 22 ukwezi kwa gatanu 2023 Joy Akimana yaragemuriye se mu ibohero rikuru rya Gitega nk'uko byahora, ariko icamutangaje nuko abapolisi bamutegetse ko ategerezwa gukura impuzu zose harimo n'agahuzu ko munsi bakazisaka.
hanyuma nawe nyine bakamusaka ataco yambaye maze bakabona kumuherekeza mu cumba General Bunyoni apfungiwemwo. Joy Akimana yarumiwe yumvise ibyo bintu aca yitura urongoye abo bapolisi, nawe nyine ashimangira ya majambo. Joy Akimana ahamagara umuyobozi w'ibohero, nawe nyine ati utemeye ibyo bagusabye shaka usubire inyuma. Joy Akimana arabagumukana ko bariko bamusaba ibintu bidakorwa kandi bidashoboka. Uruhagarara ruraduka kugeza aho umukuru w'igipolisi mu ntara ya Gitega ahishikira, nawe nyine avuga bya bindi nyine, yongera ko itegeko ryavuye hejuru. Joy Akimana ararondeye umushingwamanza wa General Bunyoni, uyu nawe arondera abatwara CNDH bene umushikirizamanza Kizigenza Repubulika arabura. Byakabaye kera Joy Bunyoni yahisemwo gusubira inyuma arataha, ibyo yari agemuriye se byose abisubizayo. Ibyababaje abatari bake kandi bakabona neza ko ikibi Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorera General Arengiyome Bunyoni nawe mu minsi iri imbere agiye kukishuzwa, kuko aramaze gusesa amaraso atari make y'abana b'abarundi murazi nk'abasirikare bariko barahonera muri Kongo. Byose nyine akaba ari urudandazwa ariko arakora kugira ngo yironkere amafaranga, akaba ariyo mpamvu bavuga ko nawe akebo ariko aragiranamo General Arengiyome Bunyoni nawe azakajyamo byanze bikunze. Haravugwa intumbero zo kugirira nabi General Bunyoni. Hagati aho bamwe mu begereye General Bunyoni baravuga ko hariho amakuru adahumuriza ameze nk'ibihuha baza bararonka. Amwe muri ayo makuru avuga ko hariho intumbero kunaniza umuryango wa Bunyoni ntusubire kumugemurira, maze Bunyoni atangure gutuma hanze abamugurira ibyo akeneye. Abatanga ayo makuru bavuga ko intumbero y'ibyo byose yoba ari kuronka uko boha Bunyoni ishano. Nta cemezo dufise kuri ayo makuru, ico bikoze ibyaraye bibaye biratuma abantu bibaza byinshi kandi biratuma byerekana ko ayo makuru dufise ari ukuri. Mu by'ukuri ayo makuru dufise ni ukuri kandi aturuka mu masoko akomeye cyane, aho nabegereye Perezida Evariste Ndayishimiye bari no mu bahunuzi biwe bariko baratanga ayo makuru, bakavuga ko byanze bikunze General Arengiyome Bunyoni atagihe asigaje kubera ukuntu ibihangange muri CNDD-FDD ndetse n'abaturuka hanze y'igihugu nk'igihugu ca Tanzania bari gusaba bikomeye Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo apfungure General Arengiyome Bunyoni. Ibi byose biriko biba mu gihe urubanza rwa General Bunyoni rwemereje gutangura mu gice cy'iyungururizo muri sentare ntahinyuzwa kuwa 27 ukwezi kwa gatanu 2024. Amakuru dufise avuga ko Perezida Ndayishimiye aremerewe cyane n'abamusaba kurekura General Bunyoni, haba mu gihugu ca Tanzania haba no mu mugambwe CNDD-FDD. Mu bamusaba kumurekura hakaba harimo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, kuko avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yasambuye umugambwe kuva ubwo yafata umwanzuro wo gufunga Bunyoni. Ubwoba afise nuko kino kibazo cy'ibitoro gishobora kunanirana rwose, mu gihe abahoze bazana igitoro bavuga ko ari basumambike ba Bunyoni. Mu mugambwe naho bavuga ko imfungwa rya Bunyoni ryatumye umugambwe CNDD usa n'uwatakifatanye, abawugwanya baca bawamwo indani muri wo. Perezida Ndayishimiye we atinya ko kurekura Bunyoni bizosigura ko yamupfungiye ubusa, ko yamuremetanirije maze irekurwa ryiwe rigahinduka intsinzi, agasohoka ameze nk'incungu. Bunyoni azaca akundwa kurusha Ndayishimiye. Ubwo iyo abantu bafise ubutegetsi baribuka ko buhera. Ifatwa rya General Bunyoni ryari rikwiye kubera icigwa abiyita ibihangange bose muri CNDD-FDD. Mu basigaye nta numwe yigeze gukomera kurusha Bunyoni. Ejo abasigaye bose barashobora kwisanga harya Bunyoni ari. None bariteguriye kubona abakobwa babo n'abakenyezi babo bambikwa ubusa kugira baze kubagemurira. Perezida Ndayishimiye yumva azoshima za nkumi ziwe zambitswe ubusa umunsi zamugemuriye mu gasho. Ndikuriyo ndirako buca niyo ngabo Habarurema, koko muremeye ko bishitse mugapfungwa abanyu bo bazosigara barambikwa ubusa kugira ngo babagemurire? Murazi ko mwese nta numwe arushaga igihagararo n'ubuhangange General Arengiyome Bunyoni. Twama turiko turashimika mu kwibutsa ko iteka ry'umuntu turikeneye twese. Umuntu naho yo kwagirizwa ibyaha bikomeye gute ntakwiriye kwamburwa iteka ryiwe nk'umuntu. Ibyo tubyibuke ko bitwerekeye twese.
uko dufata ko bisanzwe iyo umuntu yambuwe iteka ryiwe naho yoba uwo twita umwansi niko twihamagarira ko natwe tuzomumburwa iteka ryacu nk'abantu. Bunyoni ntiyigeze aba akarorero hageze kubaha iteka ry'abandi na cane cane iry'abapfunzwe, ariko ntibisigura ko koshigikira ko we n'abiwe bamburwa iteka ry'abantu. Ntitwabikora burya natwe tuzoba turiko turabyihamagarira byanze bikunze. Bunyoni nabere icigwa abakomeye, maze umwe wese yibuke ko ejo hiwe atahazi. Ibohero ryagenewe bose, ntitukorere abariho iby'akahomera munwa. Perezida Evariste Ndayishimiye uri gukorera ibi Bunyoni nawe mu minsi iri imbere arabikorerwa kandi byanze bikunze, kuko abarundi barashavuye cane kandi abarundi barabona neza ko atari we mutegetsi bakeneye by'ukuri. Birababaje n'ukuri, ariko Bibiliya ivuga neza ngo ingendo ugereyemwo abandi nawe niyo uzogererwamo, kandi ngo twige gukorera Imana ibintu bigishoboka. Ndayishimiye afashe umwanzuro wo gukorera ayo mabororerwa Generali Arenguiyome Bunyoni, ariko nawe abamwubaha uyu munsi ejo nibo bazaba bariko barayamukorera. Ibyo bintu biranteye agahinda. Iyo bisabwa umuhungu canke umugabo akabisabwa n'abagabo nkawe, nta mitende mupfa kubisabwa n'abo mudasangiye igitsina. Iyaba umuntu wundi yabikoze yokwagirijwe gushaka gufata ku ngufu agahanishwa umunyororo w'imyaka myinshi ntazigere asohoka, nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe akwiye gufatwa agapfungwa, kuko ariko arahemukira Uburundi bikomeye cyane. None burya mu bategetsi bose bamaze gupfungwa hariho urafatwa nabi nka Bunyoni? Nibamufate neza, kuko nabo nyine ntibazi amaherezo, kuko na Bunyoni nta numwe yarazi ko yopfungwa kweri nk'uko ariko aragirwa na Ndayishimiye, kuko Ndayishimiye nta nubwo ari gupfungura imishumi ya Generali Arenguiyome Bunyoni. Nahore rero, kuko nawe mu minsi iri imbere agiye kumusanga mu ibohero cyangwa se asange yararisohotsemo. Kimwe gusa, ibi bintu birambabaje ku rugero rudasanzwe. Ni koko Bunyoni yakoze ibyiza bike, ariko ibyakorerwa birarenze pe kandi birateye ubwoba, kandi nta n'icyo yakoze kisumba icyo abandi bakoze. Umuntu wese yokwikubuka ko byanze bikunze nawe ibintu nk'ibi bizigera bimushikira. Hari umujama mpora mbwira ku isi icuramye ntabitahure. Ubu nko muri 2015 wari kumutura ikibazo cy'umunyagihugu afunzwe, nk'uko n'abamugemuriye babanze gukura impuzu zose ntiyari kubyemera. Reka dukomeze kumwihanganisha, ariko isi ntago isakaye. Isi ko niko yubatse iratiza ntitanga. Iyumva nawe iyo sosi yahora amwesha abandi, nawe nyine azumva ko bimeze, ariko ikiza kirimo nuko Ndayishimiye agiye kuyinywa, kuko abarundi barashavuye cyane kubera amakosa akomeye cyane amaze kubakorera. Bashaka kuraba ubwiza bwa mukobwa wa Generali Bunyoni, hama ejoro ryose barare baramwiyumvira kandi bamukorere ibyamfura mbi. Kwambikwa ubusa aha nta gitangaza kirimwo, nta bapolisi b'abagore barangwa mu gipolisi se c'u Burundi. Ariko birababaje kuba byarakozwe n'abagabo, kandi birababajwe kuba iryo tegeko ryaraturutse kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Nawe se ko bagiye kumupfunga ubu, abakobwa biwe arazi neza ko bazajya bambikwa ubusa kugira ngo bamushikire. Ibi bintu birababaje kandi birateye ubwoba. Kwambika ubusa aha ntago ari ibintu by'i Burundi, ni ibintu biteye ubwoba. Ahubwo Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora amakosa asumba ayo Generali Arenguiyome Bunyoni yakoze, na niyo mpamvu abarundi nabo badakwiye kumwihanganira, bagomba kumukorera nk'ikibi ariko arakorera abandi bose. Ibyo gusabwa ntaco bitwaye, kuko asabwa n'abakobwa nkawe, ariko kubona yarabisabwe n'abagabo birateye ubwoba kandi birababaje, kandi ni ibintu biteye agahinda. None ubu ngubu bizagenda gute koko niba Perezida Evariste Ndayishimiye ari gutegeka ibintu nk'ibyo ngibyo ku muntu ukomeye nka Generali Arenguiyome Bunyoni? Ewe bya ideni baguma birenga ihaniro. Ubu ni ukwambura agahuzu abana biwe nabo agasho nk'ibitaro, ntawumenya uko yakinjiye. Ntibisabye rwose ko Ndayishimiye atazakinjira rwose. Ibi bintu ariko arakora ni amakosa akomeye cyane. Umuryango wa Bunyoni uriko urahura n'ingorane zikomeye cyane, ariko nanone umuryango wa Bunyoni ntiwigeze uhemukira abarundi nk'uko ubu ngubu umuryango wa Ndayishimiye uriko urahemukira abarundi. Na niyo mpamvu byanze bikunze nawe bizamushikira ibiriko biraba
kuri Bunyoni kandi ari umuntu wari ukomeye mu gihugu cy'u Burundi kandi wanafashije byinshi igihugu cy'u Burundi. Birateye agahinda nimba bashaka gusaka no mu bitsina by'abana biwe nimba atari urusaku igihugu tuziko tukwegera imivumo ikomeye cyane. Reka ngire ibyo mvuga ariko birateye ubwoba. Ni ukuri guhana si bibi ariko ibyo kumaramaza ubusa kwapi ngarutse naho buriya hari igihe habura ikizere ko atohava ashingwa iyindi mabanga akomeye cyane maze akazabikorera Perezida Evariste Ndayishimiye. Umukobwa wa Bunyoni yabikoze nk'umunyabwenge cyane, buriya byerekana ko yagiye yambike ibara iyo ntwaro. Umugambi wiwe ntiwari uwo kumugirira namba n'umukenyuro yakinye wo kugaragaza amabi se ariko akorerwa nayo baza gukorera uyu mukobwa. Yaratsinze vraiment 100% kandi yaratsinze Perezida Evariste Ndayishimiye kuko ibyabaye gushika ubu ntawe utabimenye yahaba mu Burundi canke mu makungu. Varisito n'umugore wiwe ni intwaro yiwe muri rusange, mbese abadede bashigikiye iyo ntwaro barakora amabi akomeye cyane. Byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye bizamugaruka. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ico busabwa nta kindi no gupyana kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.